Bakunzi ba Kazoza FM ijwi iryo kugwiza umwimbu kaze cane muri kino kiganiro itegeko nkuko mubimenyereye mugishikirizwa na jewe Daniel Alex Mugisha. Rero kaze muri kino kiganiro mushikirizwa hano kuri Kazoza FM. Mu Burundi umwaka wa 2025 uzorangwamwo amatora aho abarundi bazoja kwitorera abazobaserukira mu nama nshinga mateka eka n'inama nkenguza mateka. Kiganiro rero cacu itegeko twahisemwo kwiga uko itegeko ibwirizwa nshingiro rivuga na cane ku vy'imigambwe shigwaho ryayo ngene ikora uko amategeko bivuga vy'ukuri kucerekeye imigambwe. Ni ibibazo bitandukanye ndazi benshi bibaza na cane ko twese mu mutwe turiko turiyumvira tuti mbega mu mwaka ugiye gukurikira bizogenda gute. Muri iki gihe rero murazi neza yuko imigambwe itandukanye iri kirisuganya kugira muri 2025 izo higanwe ikomeye. Sindi jenyene rero muri tuje kugira tubiganire turi kumwe n'umuhinga mu vy'amategeko. Kuri abo rero ariko aradukurikirana ku 103 n'ibice bitatu hani Bujumbura eka no ku 105 n'ibice 4 hagati mu gihugu barakeneye kumumenya barakeneye kumenya bati ninde no munsi yatugendeye mu kiganiro itegeko reka ndamuhe kaze yidondora. Mwiriwe neza ndamushingwa manza gato Pierre Claver nkabanda nasanzwe n'umwigisha muri za kaminuza mujanye n'ivy'amategeko. Wakuze cyane kubona watwitavye. Murakoze ku butumire. Ego ndabibutse yuko mushobora kudukurikirana kandi ku mbuga zacu ngurukana bumenyi haba kuri Facebook Kazoza FM eka no kuri Twitter n'izindi mbuga ngurukana bumenyi. Muhinga mu vy'amategeko icambere noca ndababaza kugira abariko badukurikirana bumve mbega ibwirizwa shingiro rivuga iki ni igiki yita icitwa umugambwe hano mu gihugu dufise imigambwe irenga 30 mu Burundi ni igiki yita umugambwe. Murakoze cyane kuri ico kibazo ni kibazo nkora mutima mugabo imbere yuko nshika mu gutanga umuco kuri ico kibazo notangura nshimangira yuko ibwirizwa shingiro y'u Burundi ryatanguye kuvuga imigambwe myinshi haciye kera arico bita multipartisme mu ngingo rero ya 75 y'ibwirizwa shingiro y'u Burundi yagiye rirahindagurika uko ibihe vyagiye biraza ryagumanye ako kamere rero ko Uburundi buzoshingira ku ntwaro y'imigambi myinshi. Ariko rero mu ngingo ya 77 niho rero hatangwa mwidondoro w'icari c'umugambwe bavuga yuko umugambwe ari shirahamwe ry'abantu ridashingiye ku nyungu z'amahera kandi rigamije kugira imigambi itomoye irashe y'ukubaka igihugu kirangwa n'intwaro rusangi ishimikeke ku bumwe bw'abarundi rikaba rifise imigambi gisangije n'intumbero zitomoye rigaharanira ineza n'iterambere rya bose no kubaho neza kw'abene igihugu bose. Aha muri no mwidondoro w'umugambwe hari utuntu tumwe n'utundi twogenda turavuga akamere n'akamaro kavyo. Muri no mwidondoro baravuga neza yuko umwigambo utegeza kuwushingiye kuri demokrasi ukaba ufise umugambi wo gushingira ku bumwe ukabona afise umugambi wo kushingira ku mahoro kandi atera haranira iterambere y'abene gihugu bose. Aha tuca tubona neza yuko mu mugambwe abarundi barindiriyemwo urukiriro rwa bose. Murakoze. Mu Burundi naho mutubwiye gutyo amategeko arabivuga ku gice ca 80 muri ico gice ca gatatu kibwirizwa shingiro kivuga yuko ibwirizwa shingiro ribwirizwa imigambwe kugira inzego za leta zitisuka mu itunganywa ry'imigambwe n'itunganywa ry'iyo migambwe. Aha mu Burundi ubwo nihoba hariho ukuntu abantu bibaza bati iryo tegeko nimba rihari vy'ukuri leta ntiyinjira mu kungene bitunganywa ko duhora twumva hamwe na hamwe bafata ingingo
iyo bakoze amakosa canke iyo twumva umenga hariho naka yavuyeho nibindi kuko nimba bitunganije ko bafise iyo migambi iterambere y'igihugu nka mu mategeko akaba yemera yuko leta itemerewe kwinjira mu itunganyo ryayo ariko tukabona umenga irafata ingingo rimwe na rimwe nitwumva umenga hariho ukungene hoba hariho ukungene no ico no kwita ingerence canke ni kwa kundi twebwe tutabitahura neza abanyagihugu. Ego nkuko mubivuze ingingo ya 80 y'ibwirizwa shingiro irategekanya ivyo mushikirije amakemwa nivyo ntiyohara kuri bamwe ariko ahanye notanga umuco kubijanye nico iri bwirizwa shingiro rishimangirako rishimangira mu kutisuka mwitunganywa ry'ibikorwa kukaba nkako uyu umuntu arinza aja mu mugambwe ntako abandi bavuye hanze boza gufasha canke kwisuka mwitunganywa y'imigambwe ahanye twibaza yuko twahagararira cane ku kibazo kijanye nitunganywa na cane bigahagarara kwikora ry'inzego z'igihugu. Yego donc nico kibazo gihari gikomeye ku 81 ngo imigambwe irashobora kugira urunani ivyo navyo nibiki burya twarabibonye mu matora yaheze aho twumvise ngo hariho urunani rw'imigambwe runaka ikaja hamwe igatora umukandida uwo mukandida baserukira akajamwe sivyo ivyo navyo amategeko aravyemera ni ibintu canke ni organisation interne y'iyo migambwe baja hamwe bakumvikana nk'abantu bo bashize hamwe bakavuga ati reka tuvyumvikane twe nawe hama tuje hamwe turabikugene two murakoze cyane kuri ico kibazo ahanye abahinga bahanitse gusumba mu bijanye n'ivy'ibwirizwa shingiro barashobora gutoramwo amahinyu canke ajanye n'itandukaniro kubivugwa mu ngingo ya 77 hamwe n'iyi ngingo ya 81 mu ngingo ya 77 niho bavuga neza yuko umugambwe utegereza kuba ufise imigambi wonyene wiharije hagaca rero hazaga akabazo bati none boba baza kuja kugira inani bigenze gute aha rero niho abanyepolitike abahinga mu vya politike baca baza basigura neza yuko iyo umuntu ashobora guhamagarira uwundi wabona yuko adashobora gushika kwihangiro ryo kurongora igihugu canke ryo guserukira gusumba abandi arashobora guhamagarira gutora uwundi muntu mu gihe wenyene atatanze candidature canke atashimye kwiyamamaza kugira aharanira ico kibanza ari naco gituma rero bwizwa shingiro ry'u Burundi ryagiye muri iyo ntumbero yo kuvuga bati mu gihe umwe abona yuko adashoboye guhiganirwa ibibanza bitandukanye vya politiki arashobora kuja mu guhamagarira gutora uwo badasangiye umugambwe twarabibonye mu 1993 aho hari abenshi bahamagariye gutora umugambwe Frodebu uragira kuranatsinda amatora kuko rwarunani rw'imigambwe yagiye hamwe iharanira nka demokrasi yego ariko twaranabibonye ne mu bashigikira umugambwe uri ku butegetsi no munsi yego rero n'abanyepolitike mu matora ahitiye twabonye bahamagarira gutora abatari mu migambwe yabo yego umugambwe ari wo bose mu gukora naho bavuze yuko udaharanira inyungu za politike urakeneye uburyo bwo kubaho none imigambwe ko tuzi ko ikenera uburyo bwo kubaho na cane bw'amafaranga itegeko bwirizwa shingiro uno munsi ribitegekanya gute kugira bashobore iyemeriki yankiki kugira bashobore kuba bavuga bati amafaranga uko muyakeneye nivyo muyaronka gutya aha ibwirizwa shingiro ryarahaye agaciro eka no kugaragaza neza ubugene imigambwe yokora ishingiye ku migambi abene gihugu bonyene ari bo bitoreye uko bagenda rero baba benshi ntihenze umengo mu Burundi ntibarashinga urugero rwaho
amahera umuntu ashobora guha umugambwe ariko ahandi baravuga neza yuko hari amahera udashobora gutanga ku kwezi arengeye uha umugambwe kukaba nkako imigambwe mu Burundi ikora ku ntererano z'abanyamugambwe canke intererano z'abagize umugambwe mu bijanye n'ibikorwa bitandukanye iri tegeko nyene rikabuza yuko hashobora kuba uburyo buje buzana na hanze aha nico nagenda kubaza nti kwingingo ya 83 havuga yuko bibujijwe ko imigambwe ihabwa imfashanyo ivuye mu mahanga ngo kiretse ibwirizwa ribitangiye uruhusha rudasanzwe umuntu aca yibaza ati bwibwirizwa shingiro ntibavyemera none ni bandi bashobora gutanga uruza rudasanzwe hama ikindi Uburundi n'abarundi turi ngwani wacu bwaragutse abanyagihugu bagiye hose ku isi guterera umugambwe wabo baca babibuzwa aha no gutahura neza ngira hamwahagaze ku kajambo ati exterieur iyo bavuze rero ko birabujije ko imigambwe ihabwa imfashanyo ivuye mu mahanga kiretse ibwirizwa ribitangiye uruhusha rudasanzwe aha ngira hoba ivugurura canke guterera gusumba bisigura yuko umuntu arungitse amahera mu rugo iwe ari hanze ntabasigura yuko ari amahera yo hanze y'urugo nkibaza rero nti aha ntibagombye kuvuga amahera azananye i Burayi muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika ahubwo amahera yoba atanzwe n'umuntu adafise inyungu mu migambi uwo mugambwe uri kuraharanira kukaba nkuko twari twabibonye mu ngingo ya 77 aho bavuga neza icyacu umugambwe utegereza kubugamije gushira mu ngiro imigambi mu gihugu aha nibaza yuko atamutsi woba wishibere babivuze gutya ngabo kugira ngira amadidane ahave mwibwirizwa ritomora ingene iyo migambwe yoronka uburyo bo bitegura neza bakavuga icarico bagatanga umwidondoro w'icarico financement exterieur nkuko mwakivuze kugira have amadidane kuko gahaze yego umuntu ashobora kwibaza ati n'amahera atanzwe no mu diaspora canke aba diaspora nkuko tugize iminsi tuvyumva twava dusanga tuyise ayava hanze hariho ikindi kibazo no hava na cone umuntu yibaza umugambwe baratubwira yuko utegerezwa kuja mu muntu ari we wese yamara twarabonye imigambwe yitiri ku bwoko runaka ivyo navyo uko si ikibazo umuntu yo kwibaza bategekanya neza muri no bwirizwa shingiro neza yuko atamugambwe ushobora kugira mwitunganya ryayo ninga nikora bavuga yuko imigambwe itegezwa kwisunga ingingo ngenderwa ko ziranga intwaro rusange kandi bikagaragarira mwitunganywa ry'inzego zigize iyo migambwe bisigura neza yuko mu nzego z'imigambwe hategezwa kubona kamwe ubwoko bwose bugize igihugu ibitsina byose kugira berekane neza yuko ari umugambwe ukwiye mu gihugu cyose sinzi rero yuko umuntu yohava avuga ati uyu mugambwe witirirwa na aba bikaba ari byo aho ngiye mu by'ubwoko mvuze nti hari ubwoko hariho n'uyundi mugambwe uvuga ngo nuwo muryango wa ugasanga nyine haragiyeho abantu avuga bati twebwe uyu mugambwe wacu reka ndagwe nk'akarorero ngo nuwabaganwa none abatarabaganwa naho ntibakwiye kujamwo mu bushakashatsi bujyanye n'iby'amategeko nibaza yuko iby'imiryango iby'amaklan iby'amatribu
nta buhinga ndabufisemwo ariko ibwirizwa shingiro nta naho ndabona bavuga ico kintu bijanye n'ivyabaganwa ko bwoba ari ubwoko canke bwoba ari ntivyemera mu bisanzwe nkuko usanzwe arongoye hariho ishirahamwe riraba na cane cane vyakahise mu Burundi yambwiye yuko mu Burundi bitemewe ivyo oye nego numva rero mu mategeko naho sinzi yuko bitemewe ari naco gituma ngira wewe wagarukirije ku co wisa umuryango umugambwe nibaza ko boba bagomba kuvuga umugambwe monarchiste wowe ugomba igarukanwa ry'intwaro ya cami iyo onye nawe je nibaza yuko ufise uburenganzira bwo gukora kuko nivyo vyiyumviro vyabo nivyo vyiyumviro vyabo kandi hari abashobora kubona ko itunganywa ry'igihugu cy'u Burundi mu gihe cya cami ari ryo ryiza n'uburenganzira bwabo ahubwo igikuru nukuraba igituma baba bishaka hanyuma baronse benshi babatora bakaja muri iyo ntumbero sinumva yuko inzego z'igihugu canke uyu canke uriya yoja mwibuzwa ryo kwiyumvira kw'abantu adaho nyanzi bwizwa shingiro beka mbere n'amategeko mpuzamakungu. Hari abantu batemerewe kuja mu migambwe ibwirizwa shingiro yabivuga ni bande kuki batemerewe kuja mu migambwe? Ibwirizwa shingiro rirategekanya yuko abantu bari mu nzego z'umutekano inzego zo kwivuna abansi eka n'abacamanza batarekuriwe kuja mu migambwe mitunganya cyane cyane y'imigambwe ivyo navyo bikabitegekanijwe mu ngingo ya 82 ahanye umuntu aravye akazi bajejwe hari abajejwe gukingira igihugu cyose hari abajejwe kuraba umutekano hagati y'igihugu bagatunganiriza bose hari n'abajejwe rero gutunganiriza abantu biciye muri za sentare aba rero bagize nkunzi bahengamiye umugambwe uyu canke uriya hohara umutekano kuri bose hohara n'ikingirwa ry'igihugu cyose kukaba nkako boba bafise izindi nyungu zirengeye cyane cyane nko kwajeje kwivuna abansi hohava habura ico bagenewe kwihebera igihugu bibaye ngombwa no gutunganiriza bose aha ni ku bacamanza kugira ntibagire nkunzi ati iyi dosiye yazanye umuntu wo mu mugambwe cyangwa ndindire gutora amategeko mu mugambwe aho nane nje nibaza akabazo kandi nibaza yuko atari je nyine kuko ndavugira abanyagihugu biga nimba batemerewe kuja mu mugambwe bo ntibemerewe kuja gutora rero no gutandukanya ico ibwirizwa shingiro aha mu ngingo ya 82 ritegekanya n'uburenganzira ibwirizwa shingiro riha umurundi ari wese hari ico bita mu kinofunofu le droit de vote le droit d'opinion la liberté d'expression ibi rero ntibibuza yuko umuntu aja kugaragaza ati jewe nshigikiye intwaro y'umugambwe uyu canke uriya naho bibuza kame mu bawumvirije hama kavuga uti uyu mugambwe niyo mbona ko ari sawa erega kuko mfashe ku rwego rw'abacamanza ku rwego rw'ubucamanza byo hava bigora yuko abenegihugu bahava birukira umuntu cyangwa umucamanza bigeze kubona ariko yiyamamariza umugambwe byobahuvya bikanatuma batagira umwizero mu butungane bwose bwova iwabo naho boba bacishije ukuriho kuri ariko kukabo baba bamaze kuvuga bati ugiye yaciye no rubanza ahengamiye umugambwe n'uyu yatsindishije gucya na gucyanye kubera hari ikintu twoba dupfuye kukaba nkako ariko ngowe nkagaruka mu bindi bihugu nko mu gihugu cy'u Busuwisi barategekanye yuko bacamanza batogwa kandi biyamamariza mu migambwe kandi bakagenwa n'imigambwe aho rero sinzi ko igihugu cyacu cy'u Burundi twoba turahagera ku buryo ushobora kumva yuko
wokorera inyungu z'umugambwe eka n'iz'igihugu na cyane utarinze guhengama ariko notanga umuco mvuga nti aha mu gihe biba bigeze ngaho nko mu Busuwisi haba hariho ibihano bitegekanijwe kandi bikomeye cyane mu gihe bigaragaye yuko wakoresheje guhengama wakoresheje igikenye ufise kugira utware ubutungane warujejwe muri iyi nzira canke iriya yego ico ni ikintu gikomeye cyane kuko ndazi ko benshi bavyiyumvira bakibaza bati mbega none aba nabo batemere kuja mu migambwe turabona baja gutora mu migambwe aho iwacu mu Burundi mbega umugambwe kugira ujeho ukwiye kuba ufise abantu bangana gute turabona imigambwe yitongo ni imigambwe mugabo ugiye muco no kwita ikoraniro ryabo kaminuza ugasanga nabantu imparugwa cyangwa ugasanga iyo bavuze ngo twagize inama mu gace kanaka iyo migambwe karema iri ku mpapuro reka mvuge gutyo n'igiharuro bavuga bati uyu muntu aremereye kugira umugambwe kuko urumva uwo ari we wese ashobora guca avuga ati je ko mfise umuryango w'abantu 10 nimba nkarebe bavyaye benshi kandi natwe dushinga umugambwe yego murakoze cyane muga muri ico gihe nibaza yuko hoba hariho igice kimwe mu ngingo ya 77 cyo bagihonyanzwe kuko hategereza kubonekamwo abarundi bose iyo bigiye mu by'umuryango ariko aha nibaza yuko ibwirizwa rigenga mu by'amatora riragenda ritegekanya ukugene twagiye turabibona mu myaka iheze riragenda ritegekanya kandi nibaza ko n'ubu ariko bizoba bimeze riragenda ritegekanya ukugene abantu baserukirwa mu nama nshinga amateka canke mu nama nkeguza amateka bakurikije abantu bafise ntushobora kuvuga yuko ufise umugambwe mu gihugu kirimwo abantu baba 13,500 ukavuga yuko ufise abantu 100 ngo kabura ufise umugambwe kandi nabone ugasanga bafise mu izone imwe canke ugiye mu ntara ugenda utwaye abonyene ugiye gutemberera izindi ntara kugira werekane ko urakora aha nibaza yuko ngira inzego zibijejwe zibizi zibibona kandi no kwibutsa yuko atari zo ribaye ijyambere ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu akaba ari nabwo bujejwe itungana ry'imigambwe mu gihugu si ijyambere no mu myaka iheze nk'itanu canke 10 iheze hari imigambwe yigeze kubaho mu Burundi itakihari nico kibazo nagenda kubaza mbega ifutwa gute hageze ahantu bavuga bati ivyo vyiyumviro vyawe warabizanye mugabo turabona umenga ntibikiri kuri nivo nziza yo kutuhimbara bico bifutwa gute aho naho bushikiranganje ubwo babuhonyanze ayandi mategeko nibaza yuko kandi barafise ubumenyi n'ubushobozi bwo kutoja muri iyo nzira kukaba nkako icihutirwa so gufuta imigambwe kandi sinibaza yuko politike y'igihugu canke ya leta ihari eka n'ubushikiranganje buhari butoza kwihutira gufuta imigambwe ahubwo bugenda buraba ibisabwa ko iyo migambwe igendera kora ku gihe na gihe amaraporo canke amakoraniro ategekanijwe ko bigenda birakogwa uko vyategerejwe hanyuma babonye yuko umugambwe utacitunganije umaze umwaka atana activite nimwe ugize hama bakayisaba iyo nyene ikabanza ikabona yuko ibikorwa vyayo bitakiko birakogwa harabo twabonye mu myaka ya 2020 eka n'imbere yaho gatoyi aho imigambwe iyo nyene yagiye hamwe ikagira izindi nani z'imigambwe bihereye ku by'amatora mu nyuma ikabandanya ikora iri muri zo nani donc kugira bagira inguvu yego none mbega leta ko iyemera ntiyemera ho ico no kwita finance kuko naraho nakibabajije nakubwiye nti mugambwe buriya hirakeneye kubaho kandi ikeneye kubaho mu buryo bw'amafaranga gukoresha amafaranga menshi kugira ushobore gukora ibikorwa vyayo leta naciye ifasha kugira iyo migambwe ihurikiyemo abantu batandukanye
ibi finance canke ikora ubundi buryo nyene bwo kushigikira. Ego murakoze mu ngingo ya 84 y'ibwirizwa shingiro harategekanywa itangwa ry'imfashanyo mu ntumbero yo gutsimbataza intwaro rusange ko hashobora kuba ibwirizwa ritegekanya ingene imigambwe yose ahirizwa mu bikorwa vyayo mu kuronswa imfashanyo na leta bivanye n'intebe uwo mugambwe waronse mu namashinga amateka. Tukibaza neza yuko iyo ari inzira nziza ya demokrasi inagaragaza yuko haba hakenewe isahirizwa eka kukaba nkako iyo umuntu mutumva cyo kimwe ibijanye n'iterambere ry'igihugu muga akaba yaronse ingene ashobora kubandanya aterera ibikorwa vya leta arimo namashinga amateka uwo muntu no gushigikirwa ku rugero yashikanye ko ku matora yamuhaye ibibanza mu namashinga amateka nkuko bitegekanywa niyo ngingo 84. Aha iki amasanda bari ariko araturega mugabo sinogenda ntakubarije kano kabazo burya imigambwe irangana imbere y'amategeko. Murafise ngira igituma mwoba mubajije ikibazo igituma ndakikubajije ni kubera yuko nzi yuko hari umwidogo mwinshi w'abantu bakunda kuvuga bati oya ntingana twebwe hageze yuko dutunganya ibintu batubwira yuko bidakunda hakaba nabandi bumva yuko bemerewe atakibazo hakaba abantu iyo bambaye impuzu ziranga umugambwe wabo bumva ko vy'ukuri bemewe uyundi yambaye umugambwe ikiranga umugambwe wiwe hirya yumva ati bakamfata ahubwo birabibindi. Ahangira inyishu yotanga yungikanije mu gisata kijanye n'ivy'amategeko hariyo kungana imbere y'amategeko hakaca haza no kunganya inguvu za politike hamwe no kunganya imbere y'intwaro y'inzego z'igihugu intwaro ico no kwita imbere ya administration kuko turi mu gisata c'amategeko uco tubwira ku vy'amategeko agenda mvuze kubijanye n'ivy'amategeko ibitegekanijwe kugira imigambwe ikore nta tegeko riraba umugambwe umwe ndabona muri kino gihugu. Aha rero igituma nafashe yuko vyofatwa muri izo ntumbero zitatu ni yuko inguvu za politike n'intwaro à la base canke ku rwego rwo hasi abajejwe gutanga impusha zitunganya z'imigambwe abashobora kuba nabone begamiye iyindi migambwe. Aha rero ca dutandukanya ibintu bibiri hari ico amategeko avuga hakaba rero nishigwa mu ngiro ry'amategeko. Aha rero hashobora kuba hahaze ibitara amategeko hakaba hahaze itunganywa nishigwa mu ngiro ry'amategeko ugasanga umwe bamusaba ibi undi bakamusaba biriya nka wawo ndavuga ati ni kuri vyanditse neza ariko ishigwa mu ngiro sinaryumva neza aha rero umuntu ngira yohanura yuko atandongozi nimwe yo bifise uburenganzira mu ntara kwikomine ku mutumba kwa Cimbiri yoza yivayanga nkuko ibwirizwa shingiro bitegekanya mwitunganywa y'imigambwe akandi cyane akanagendera ni yuko iyo migambwe ibije irondera iterambere ryaho nyene atuye ahubwo ico kogwa nuko buraba cyane yuko ibitegekanywa n'amategeko nibwirizwa shingiro ari byo vyonyene bifatirwa ko kugira uwo muntu nimba yo baje konona umutekano wawe n'igihugu canke aje gukora ibintu binyuranye n'amategeko canke agomba guhunganya iterambere ry'abe n'igihugu aho niho yoburizwamwo kandi agahagarikwa. Ni kuri izo mpanuro nziza rero turangirije kino kiganiro itegeko mwakoze cyane mwebwe mwese mwari kumuradukurikirana mwari kumwe na Joe Daniel Alex Mugisha wakoze muhinga mu mategeko kubona watwitavye. Murakoze cyane kutumire. Yego nizere ko n'ikindi gihe tuzosubira kubahamagara muzotwitaba. Yego tuzobitaba kuko nivyo twahamagariwe gukora mu runani rwacu. Murakoze reko ndabashimire mugumane na Kazoza FM ryo kugwiza umwimbo kuko ivyo tubateguriye ari byinshi. Murakoze. Kazoza FM
Be your own boss.